Mu bintu binezera mu buzima n'ukwakira umugwayi nkamutunganiriza. Abavuzi bahurikiye mw'ishirahamwe ABI bahimbaje kuno 16 Rusama umwaka wa 2026 umusi wahariwe abavuzi usanzwe himbazwa kwa 12 Rusama uko umwaka utashe. Bimwe mu vyaranze uwo munsi hakaba harimwo kuja guhimfashanyo abagwayi bafise amikoro make bagwariye ku bitaro Clinique Prince rw'Abavuzi. Twizerera de Gonde asanzwe arangurira imirimo yiwe ku bitaro Prince Jean Charles akaba avuga ko yishimira umwuga we w'ubuvuzi. Ndishima cyane kuko namambona ko ndi mu kibanza ca Yezu Kristo. Mu bikorwa vya Yezu Kristo kwarugukiza ukwigisha nk'umuvuzi ndazi ko mpagaze ngaho umugwayi akaza kanyitura mba ndi muri ico kibanza ndabikora nezerewe cyane naho ibitugora bitabuze abaforomasi novuga ngo turi benshi turonka abagwayi baturengeye ku gitigiri kirekire kandi twovuga ngo tubikora neza igihe cyose kuko muri abo batwitura umwe wese aza ashaka ko umwakira ubwa mbere ariko rero mu bumenyi natwe dufise turazi gutora ivyihuta abihutirwa cyane n'abandi bo bararindira gatoyi naho bose baba badukeneye turagerageza n'igihugu kirabizi kitagize ngo kivyirengagize kirabizi ko dufise akazi kenshi kumurengera ivyo dusaba ni byinshi kandi tubisaba kenshi turasaba nituronka umuvyeyi wacu leta yaribagiye umuvuzi nibaza ngo kwabaye kwihenda nta utihenda igihe yibuka abaganga gusa akibagira umuvuzi yama impande y'umugwayi nagira ngire ko nsaba umuvyeyi leta ngingo yafashe zo gusununura akahembo k'umuganga ariko harabo yibagiye cyane aribo bavuzi abavuzi benshi bafise ingwara nyinshi zavuye ku buzi ibintu byose byaraduze ibifungurwa byaraduze kwiyunguruza byaraduze nta kintu na kimwe kitaduze ndetse twamaze imyaka 10 ngira numwe imishahara yacu iraho nyene itigera iduga. Jimirimana Inosa icegera c'usanzwe arongoye ishami ry'abavuzi ABI nawe nyene aremeza ko abavuzi bitaho abagwayi nubwo nyene atagwego bafise rwabagenewe kugira ngo bashobore kuza baributsanya akaranga umutima k'umuvuzi. Infirmiers aribo twita abavuzi mu Kirundi barita abagwayi nibo ba mbere bahura n'abagwayi nibo ba mbere bamara n'umwanya muremure n'abagwayi muri rusange twavuga ko gifashe neza naho kumbure utunenge tutabuze kumvo zitandukanye harimwo yuko akibuze urwego twitwa Ordre des Infirmiers rutuma rukurikirana akaranga mutima k'ubuvuzi bagahanura bakongera bagahana abashiraho urwego ubwa mbere umukuru w'igihugu yashizeho urwego arashiraho itegeko rijanye n'ubwo rwego ariko muri iryo tegeko nyene iravuga yuko Umushikiranganji ari washashira mu ngiro mu gushiraho inzego zitwara urwo rwego ivyo rero ntibirajaho ahubwo tukaba tuboneyeho guhamagara Umushikiranganji nta tegeko cy'umukuru w'igihugu rishobora kumara imyaka 2 ribitse dusaba yuko yoshiramwo inguvu agakora ico yategereza gukora kugira ngo urwo rwego rujeho inzego zijeho kugira ngo urwo rwego rube opérationnel. Ruratukana Joseline arongoye abavuzi bakorera ku bitaro Clinique Prince rw'Abavuzi akaba yashimiye bagenzi we biyumviriye kuza kugarukira ku bagwayi bafise amikoro make bagwariye muri Clinique Prince rw'Abavuzi. Anatera kamo abavuzi bagenzi we gukora neza ntaryo kugira ngo ntihagire abagwayi babidogera. Nukuri turashimye cyane kubona mwatoye ibi bitaro vya Clinique Prince rw'Abavuzi bantaho nikora nabo bagafata ku munsi mukuru wacu. Urabona umunsi mukuru wacu twama turi kumwe nabo ariko murabona ko tutabibagiye. Abagwayi basigaye baranezerwa umunezero ni wose banaduhezagiye ati amaboko yacu abandanye yakira ibintu vyiza natwe rero tubandanye tubavuga ati ubandanye dutera imbere tufata neza abagwayi bacu neza na cyane cyane ntihagire umugwayi numwe azotwidogera aho umuvuzi wese ari umugwayi abandanye amuhezagira avuga ati yamwakiriye neza.